visite twagize kuri bino bitaro byo mu Kamenge bita kuri do Kamenge mu Faransa. Ubwa mbere bavuga ko ari urugendo rujya mu zindi ngendo usanga tugira mu bugenzuzi bukuru bw'abakozi n'akazi bwo kugenzura mu mashyirahamwe ibikora utwabo kugira ngo turabe yuko amategeko agenga abakozi n'akazi ariko arakurikizwa. Rero ngaha twari twahaje kugira ngo nk'uko tuje n'ahandi turabe itandereye n'ibintu byifashe mu bijyanye no gukurikiza amategeko agenga abakozi n'akazi. Tarya mbere tuza ngaha igihe bari bari nk'irya gatatu mbere muri uno mwaka abagenduzi bakozi n'akazi baza kuri bino bitaro ko iyo tugendeye ahantu bwa mbere turerekana ibibuze tugasabwa ko byoja mu ngiro dusubiyeyo tukaraba ko bya bintu biraza byo mu ngiro. Rero urugendo rw'uno munsi kugira ngo twirabire yuko twari twarasize dusabye ko boshira mu ngiro byagiye mu ngiro. Rero bitari bike twasanze byaragiye mu ngiro, ibindi bimaze kuja mu ngiro igice. Hanyuma bijanye nuko abakozi bose babuswa amasezerano y'akazi, abonye ko hamwe hari abafise amasezerano y'akazi n'abatayafise. Basabye yuko bose babuswa bihuta amasezerano y'akazi. Ikindi twabonye yuko heruka guhindurwa amasezerano y'agenga abakozi, donc amasezerano umukozi n'umukoresha bagiranira, twabonye ko aheruka guhindurwa, ariko twabonye yuko abakozi batabigishijwe inama bose muvyo babicishije mu baserukira abandi, ubwo twabasabye yuko inama n'abakozi bose bakabasigurira igituma ayo masezerano y'akazi agomba guhinduka, bakabyumvikana ko akabisezerana ko nicyo twashyize tukibasabye ko babikora. Hanyuma ikindi kigira gatatu twasanze ikintu bita prime d'ancienneté mu Gifaransa, kuvuga gashiruka bute kajyanye n'uburambe mu kazi, twasanze kuri ibitaro ntako batanga. Twavuganye n'umuyobozi w'ibitaro yuko ari itegeko umukozi afite uburambe mu kazi abihererwa agashiruka bute iyo cyanganya mu mushahara n'uburyo ejo amaze ukwezi kumwe cyangwa umwaka umwe. Twumvikanye rero ko gashiruka bute kajyanye n'uburambe mu kazi cy'ibita prime d'ancienneté mu Gifaransa ngo karonsa abakozi kari kwigwa n'amategeko. Ikindi twasanze ni uko ibitaro byegerwa ngaha ntibari bwigire barihira abakozi za nderano zo mu kigo INSS bijeje gutekaniriza akazoza abakozi igihe bagiye mu karuhuko k'ubusaza. Nivyo batweretse yuko bariko barariha buke buke amahera y'ibirarane bamaze imyaka batariha, ariko twumvikanye yuko batosubira kuja mu birarane, bogenda bariha buri trimestre batwemereye ko bagiye kubikora. Hanyuma no kuri ayo mafaranga bari bahiranye kuva ibitaro bitangwa ntibari bayarihe, batwereye yuko ikigo INSS bumvikanye n'abarongozi bacu kumvikana ko baza bariha amafaranga make mpaka bazoheze iryo deni. Twumvikanye nabo nyene ko baboneka amasezerano bagiraniye n'abarongoye INSS ajyanye n'ingene bazoriha ayo mahera nayo bazoza bariha ku kwezi cyangwa ku kigo cyangwa ku mwaka. Muri rusange rero avuga yuko mu byo twahora dusanga bimwe biraja mu ngiro, ariko bimwe bimaze kuja mu ngiro igice. Basabye yuko byose byogira mu ngiro rimwe, aho no kubijyanye no guha amasezerano y'akazi abakozi basanzwe ko bashika 20 n'abandi batarayaronka, basabye ko yaronse. Bijyanye no guhindura amasezerano y'akazi abakozi ko batore yuko ibitaro cyane kituma twasabye yuko abakozi bogirishwa inama bagasigurirwa hamwe bakabyumvikana ko kuko amasezerano y'akazi abakozi yajyana hagati y'umukoresha, nicyo gituma niyo hageze ko ahinduka abantu bicarana. Twumvikanye ko kandi batwemereye ko bagiye kubikora vuba. Muri make rero ukuntu twasanze byifashe kuri bino bitaro, kandi uko twabiganiriye twabyumvikanye
ibyo twaberetse bitameze neza twabihurije ko nabo nyine babibonye batwemereye ko bagiye kubikora mu maguru mashya.